Bakunzi mwese muteramanye n'imbonesha kure y'igihugu turabaramukije. Kaze muri kino kiganiro ku kivi aho tugiye kubaganirira bimwe mu bikorwa vyaranguwe na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kuva mu kwezi kw'Umunani gushika muri uku kwezi kw'Icumi. Angeline Ndayishimiye, Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arashagije. Kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku rya 12 gitugutu uno mwaka, nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Angeline Ndayishimiye asanzwe arongoye urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere OPDD Burundi yaratunganije ihuriro ridasanzwe y'abakenyezi b'indongozi ku ncuro igira gatatu. Icivugo c'uno mwaka kikaba cavuga kiti amagara meza no gufungura neza ku bavyeyi, ibibondo hamwe n'imiyabaga. Abashitsi biteka batanguye gushika kuva ku igenekerezo ya 9 ndetse n'imbere yaho aho bakiriwe neza kuva ku kibuga c'indege eka ndetse n'ahandi hose. Bamwe muri abo bashitsi twovuga Dr Aisha Buhari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria hamwe na Salma Kikwete umutambukanyi wahoze arongoye igihugu ca Tanzania Kikwete. Hariho kandi n'abandi baje baserukiye abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu nka Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, Sud Sudan, Guinée Equatoriale n'abandi. Hakaba kandi haraje n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu akomoka kw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU akorera hano mu karere. Aha twavuga nka ONU Femme, UNICEF n'izindi. Umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ari kumwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu barakiriye abo bashitsi bose mu kirimba. Nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yarashimiye abo bashitsi kuba baraje kwivatikanya nawe muri ibi bikorwa vy'ihuriro ridasanzwe ry'abakenyezi. Eka ndetse no mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yarashimiye abo bashitsi baje kwifatikanya no mutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ibikorwa nyezina rero vyatanguye ku igenekerezo rya 10 gitugutu kuri Zion Beach ni mu gisagara ca Bujumbura. Vyatanguye mu kanyamuneza ntangere. Mu majambo yagiye arashikirizwa abitavye iryo huriro barashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri ico ciyumviro ciza yamagira buri mwaka mu gushira abakenyezi b'indongozi hamwe. Uyu mwaka rero bakaba bariko barigira hamwe ikibazo c'amagara meza no gufungura neza ku bavyeyi n'ibibondo hamwe n'imiyabaga. Ati ico kibazo ni nkoramutima ku bw'akazoza keza k'imiryango ndetse n'ak'igihugu cose muri rusangi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Tanzania Salma Kikwete akaba ndetse mu ijambo ryiwe yavuze ko iyo abakenyezi bakoranye nk'uko bategerezwa gufata ingingo zikomeye kugira ngo bagabanye impfu z'abakenyezi n'abana ku bw'akazoza keza k'igihugu. Akaba kandi yarashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kuba yaramutumiye muri ivyo bikorwa. Mu ijambo ryiwe umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarashimiye kubona ibikorwa vy'iryo huriro rigira gatatu vyitabwe n'imico itandukanye y'abakenyezi b'imboneza ba hano mu Burundi ndetse nabo mu karere. Nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yavuze ko yizigiye ko inyuma y'iryo huriro abakenyezi bazoja ku kivi kugira ngo amahangiro bihaye bashobore kuyashikako. Présent forum est organisé dans l'objectif de donner l'occasion aux femmes leaders burundaises et celles venant de 4 coins du monde
d'échanger et de réfléchir sur les moyens et actions résilientes et durables pouvant contribuer à l'amélioration de la santé et de la nutrition de la femme, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Nous sommes conscientes que l'implication des femmes leaders à travers les actions résilientes et durables dans les communautés constitue un atout dans l'amélioration de la santé et la réduction de la malnutrition. Ainsi donc, ce forum est une opportunité d'interpeller les femmes leaders et autres intervenants dans le domaine de la santé et de la nutrition à définir des méthodes et stratégies susceptibles de nous permettre d'arriver à la bonne santé et nutrition de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Ku munsi ugira kabiri abitavye iryo huriro barabiye hamwe ibikorwa bitandukanye vyokorwa kugira ngo ikibazo kijanye n'amagara meza no gufungura neza ku bakenyezi abana hamwe n'imiyabaga gishoboke. Kimwe muri ivyo vyigwa cari kijanye no kurabira hamwe ibijanye no kugabanya impfu ku bavyeyi n'abana hamwe no guteza imbere amagara meza no gufungura neza ku bana bari mu mashuri hamwe n'imiyabaga. Kuri uwo munsi ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria yari Aisha Buhari, akaba yaranezerejwe no kubona nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yaramutumiye muri ico gikorwa c'iteka. Akaba ndetse yaremeye ko azokora ibishoboka vyose kugira ngo aterere mwishigwa mu ngiro ry'umugambi w'amagara meza no gufungura neza ku bakenyezi abana hamwe n'imiyabaga hano mu gihugu cacu. Dr. Jean Bosco Girukwishaka asanzwe ari umunyabanga nshingwabikorwa wa PDD Burundi, akaba ari nawe yararongoye umugwi utegura iryo huriro, yarashimye ukugene ugo rubanza rwagenze. Ati nakaryo keza k'abakenyezi berekana ko bashoboye mu guterera ibikorwa bikomeye mu iterambere ry'igihugu. Angeline ndayishimiye, Angeline ndayishimiye, umutambukanyi umukuru w'igihugu arashakije. Angeline ndayishimiye, Angeline ndayishimiye, umutambukanyi umukuru w'igihugu arashakije. Umunsi ugira gatatu w'iryo huriro watewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye akaba yaranezerejwe n'ibikorwa vy'iryo huriro. Agifata ijambo yabanje asaba abarundi bose gusenga kugira ngo imvura iboneke, kuko abarimyi bari batanguye kugira ubwoba ko mwimbu utazogenda neza. Abarundi ndetse na cane cane abarongoye amadini n'amashengero barumvise ako kamo, barafukama barasenga. Isi Imana yiduhaye ngo tuyibungabunge ishobore kuzodutunga, itunge abana buzukuru n'abuzukuruza. Mu gihe rero tudakingira ibidukikije, inzara muzoba mwihaye kaze, kuko ntituzoronka aho turima n'ivyo twimbura. Murabibona huno munsi ndazi yuko abarundi bose bahanze amaso ijuru. Hariho n'abatanguye kuza barambaza ngo none tugire gute? Imvura ni y'Imana, kandi Imana ntawe yisaba ngo imwime. Imana irakundana. None rero nagira ndabasabe dutangure kuyinginga. Abamenyesha Imana nibatangure bafashe intama z'Imana kwinginga Imana tuyisabe kuva ubu dutangure. Nitwaba twari twasamaye abo batavyibuka, dusabe Imana iduha imvura. Umunsi wa gatanu ku bayisilamu bavyibuke bakoraniye hamwe mu ngoro y'Imana. Ku munsi wa Mungu, ku munsi wa gatandatu abadivantiste bavyibuke igihe bazoba bakoraniye hamwe. Ku munsi w'Imana abandi bakristo abakatolika n'abaprotestanti bavyibuke. Twese duhuza amajwi kuva no munsi mu miryango
twinginge Imana itwibuke kugira ngo imvura igwe kuko yacerewe. Ukwezi ni kunini, ducere ukwezi ni kunini, ariko nagira ndabaremeshe iminsi yose amageragezwa arabaho kugira ngo Imana irabe yuko umutima wacu uguma uyemera, ntihagire umuntu yazogira ubwoba ngo nuko abonye amageragezwa. Tuyigumeko, nirugira byose ngahirazi akandi kantu keza duteguriye. Muri iryo jambo nyene umukuru w'igihugu yavuze ko igihugu c'u Burundi kizobandanya gishigikira eka ndetse gifate no mu mugongo imigambi y'abakenyezi n'ugwaruka kugira ngo rushishikare kwiteza imbere. Yasavye ugwaruka n'abakenyezi kubandanya biyumvira kwiteza imbere kugira ngo bategure neza kazoza kabo n'ak'igihugu cose. Bimwe rero mu vyavuye muri iryo huriro ridasanzwe n'ibi bikurikira: nuko abakenyezi b'indongozi bagiye gusaba abandi bakenyezi bijukire kuja mu makoperative no gushiraho imigambi mito mito bazanira inyungu, gushiraho ibikorwa bituma habaho amagara meza no gufungura neza ku bakenyezi, abana hamwe n'imiyabaga, guhimiriza abakenyezi n'abagabo babo kubijanye no kwitaho irondoka rijanye n'amagara meza, gushishikara konsa abana gushika ku mezi 6, kugwiza ikiyago hagati y'abana n'abavyeyi n'ibindi. Abakenyezi b'imboneza basavye urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere OPDD Burundi gushishikara gufasha kugira ngo hafatwe ingamba zituma haboneka uburyo bwokora mu guteza imbere amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo, hamwe no gushishikara bakurikirana ishigwa mu ngiro y'ivyavuye muri iryo huriro ry'abakenyezi b'indongozi. Nayo leta abo bakenyezi b'imboneza bayisavye kubandanya ifasha kugira ngo amagara meza no gufungura neza ku bakenyezi n'abana ashishikare gutezwa imbere. Basavye leta ko yofasha mu ishigwa mu ngiro y'ivyo biyemeje. Tukivuga ivyaranguwe na nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu mu kwezi kw'Icenda igenekerezo rya 18 gushika ku 2025, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarafashe urugendo rwamushikanye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba yari yagiye aherekeje nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu aho yari yitavye inama igira 77 ya ONU. Muri urwo rugendo nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye yarabonanye n'imigwi itandukanye y'abantu. Aha twavuga nka Diane Keita, icegera c'umunyabanga mukuru akongera akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa w'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe igwirirana ry'abantu kw'isi FINWAP. Akaba rero yarashimye ibikorwa by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu biciye muri Fondation Bonne Action mugira neza kubijanye no kugwanya ingwara yo mu kigo. Diane Keita akaba yavuze ko bazobandanya bafasha Burundi kubijanye no kugwanya iyo ngwara yo mu kigo. Kwigenekezo rya 21 ukwezi kw'Icenda naho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarabonanye na Shannon Steele, umwe mu gwaruka rw'abigeme rwiteje imbere aho muri Amerika, akaba akorera mu gisata c'amabanki, afise banki yitwa Steele Private Bank, akaba kandi afise n'amahoteli. Uwo mwigeme rero akifuza ko muri kazoza azoza gukorera ivyo bikorwa vyiwe hano mu Burundi. Nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye kandi yarakiriye Barbara Keating yahoze akorera muri Maison Blanche, ubu akaba yikorera ivyiwe biciye mu ishirahamwe Africa Business Pathway. Uwo nawe akaba yifuza gukorana n'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu gutegura igikorwa cyo ku rwego rwo hejuru gishobora kuzitabirwa n'abatambukanyi bakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yararongoye kandi ibikorwa by'inama idasanzwe y'abatambukanyi bakuru b'ibihugu bishinze guharanira amahoro MIPREDA. Akaba ndetse asanzwe ari n'icegera c'urongoye iryo shirahamwe. Bakaba bariko baravugana ibijanye n'uruhara rw'abakenyezi hamwe n'ugwaruka kubijanye no guharanira amahoro. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yasavye umuntu wese gutanga intererano yiwe kugira ngo abakenyezi n'abigeme mu myaka yabo uko ingana bashobore guharanira amahoro.
dans la promotion de la paix et de la sécurité. Kwigenekerezo rya 2023 ukwezi kw'icenda nyene muri leta zunze ubumwe za Amerika, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaritabiriye ibikorwa vy'ihuriro ry'abakenyezi bishinze kwiteza imbere. Ico gikorwa kikaba cari categuwe n'abakenyezi ba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yabasavye kubandanya baterera mu iterambere ry'igihugu kandi bashishikare kubumbatira imico n'imigenzo vyamye biranga Barundi kuva kera. Nk'umukunzi w'ugwaruka, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaritabiriye ibikorwa vy'ihuriro ryo ku rwego rwo hejuru ry'ugwaruka rw'incabwenge hari Rusi hariya mu ntara ya Karusi. Akaba yararonse akanya keza ko kuganira n'ubwo gwaruka ndetse aruha n'impanuro zikomeye z'ukugene ngo kwigenza neza mu bikorwa barimwo vyo kwiteza imbere. Ikintu cyose mube mwagiteguriye integuro yacu kugira ngo mukore ibintu mubona iyo bitera bija. Urashobora kurima ibintu utagira n'ico uzobikoza, utarondeye naho uzobishora, naho usanga biko birabora. Rero ubanza gutegura je ngomba ndime umurima unganuku wibi nina wimbura nzobishora hehe, nzobishora gute, nzobitwara muki, nzobishikiza he. Shaka kurima ibigori utagira hangara, nivyo n'umugambi utegereza gutegura. Ngomba ndimiki kandi cyakunze nzoca ndakibika. Ivyo byose rero ni nk'ugwaruka dufise amahirwe gwace mu ishure no gutegura umugambi umeze neza ku kintu cyose uba uri kurakora, kubera habonetse umwimbu mwiza n'amahera acaboneka. Naho amahera abonetse kwiyumvira ico muco yakoza kidahuye n'uburimyi kugira ngo umugambi waguke, imigambi yaguke, igihugu kibe gitembere muri vyinshi. Kwigenekerezo rya 9 ukwezi kw'icenda, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaratanguje icese isekeza ryo kuvura indwara yo mu kigo. Ikivugo kiba cari kivuga kiti indwara yo mu kigo iragwanywa, iravugwa kandi irakira. Mu ijambo ryiwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasavye abarundi bose kandetse n'abafasha muri ico gisata gufasha kugira ngo iyo ndwara yo mu kigo iranduranwe n'imizi. Igihugu cacu naho cita ku rutare kugira ngo indwara yo mu kigo ituzwe, haracakenewe ko abarundi twese duhindura inyifato. Twihweje neza ibitera iyo ndwara, twokwiha ibibazo bikurikira kandi twese tukiha n'inyishu. None ubu harabuze imiryango ereka abana babo babigeme bakiri bato bakaja kubaka batarakwiza imyaka 18. Harabuze abavyeyi batwara imbanyi z'urutavanako ryo soko nyamukuru iyo ndwara yo mu kigo, kandi uburyo bwo gutandukanya imvyaro babutanga ku buntu ku mavuriro yose ya leta ari ngaha mu gihugu. Harabuze abavyeyi bacibarukira muhira, kandi leta atako itagira ngo umuvyeyi wese yibarukire kwa muganga kandi ku buntu. Banyakubahwa mwese mwitavye runo rubanza bene gihugu, nashaka kumenyesha abamaze gushikirwa n'iyo ndwara ko batokwihebura, kuko indwara yo mu kigo ivurwa ku buntu kandi igakira. Muri ivyo bintu Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kandi yaratanguje icese isekeza ryo gutanga imisegeteri irimo umuti wica imibu. Hakaba hari murayi mu ntara ya Gitega. Yasabye abaronse iyo misegetera kuyikoresha neza, ntibayikoresha ibitari vyo, eka ndetse asaba n'abajejwe intwaro gufasha kugira ngo iyo misegetera bene gihugu bayironse bayikoreshe ico yagenewe. Naho kwigenekerezo rya 2 ukwezi kw'icenda, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaratanguje icese urupapuro rw'inzira kugira ngo hashigwe mu ngiro ivyavuye mu ihuriro ridasanzwe ry'abakenyezi b'imboneza rigira 2 ku bijanye no kugwanya ugufungura nabi. Umwitwarariko wiwe
ari kubona ugwaruka rwose ruriko ruraronka ivyo kurya bikwiye kandi bihagije inshuro 3 ku munsi. Akaba kandi yahamagariye ubishoboye wese gutanga intererano yiwe kugira ngo hagwanywe ikibazo cyo gufungura nabi hano mu Burundi. Bagenzi, ibikorwa nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaranguye sibi gusa, hariho n'ibindi yaranguye. Reka rero ndabashimire mwese mwafashe kano kanya ko gudukurikira, mwari kumwe na Filemo nkuru nziza. Imana nyine n'amahoro ishishikare guhezagira ibikorwa byanyu, ishishikare guhezagira imiryango yanyu, ishishikare kandi guhezagira n'igihugu cacu. Mugira ibihe byiza aho mubaye, murakoze.